Anyway, Sangiza Black FM again in the stars from Monday to Friday gashitsa indwi gushika gisa 10 amasata turi kumwe cyo ivyekiye muziki uburundi rubambo abiga social media Sangiza Black FM amaziko dufite umutumire nawe so yundi yamaze gushika muri Black FM dufasha umudohera ikaze hama ibintu bigende fresh sana mudufashirize entre tano bavuga ko igenda imbirenze iyo design y'ibitengere yatari se mwamaze kuvyumva abakunzi bisambiza Black FM n'abakunzi bo muririmbyi canke mu kinyama filme rurangiranwa Sandy mwamaze kumva ko yamaze mu gushika muri studio za Black FM reka ntangwe ndamubwira ati welcome aswere bienvenue kandi ndamwifuze ne vyiza niba nizere kandi kuri kuragira ibihe vyiza mu Burundi ndabashimiye cyane ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Hallelujah injira neza yego ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo bizirma naho tura amadina atandukanye ndavuga ati assalamu alaikum wa alaikum salam ebana bateka mona ro yaberewe yambaye neza sana yambaye naga foto kiwe mwizosi arabe cyane gose Sandy nta bindi byo oya ibindi ni rusaku ariko kandi ntari wenyene afise nundi yamwerekeje nawe nyene katumuha ikaze bigiye turamutse n'abakunzi bisambiza Black FM ruce tubandana n'ikigano cacu ntimeze bien sana ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ashimwe cyane ndishimye kuba hano ndabaramukije kandi urishimye kuba ngaha muri kino kibanza ubone n'ijyambere tunahuye by the way yego reka tukwifuriza ubwiza bw'Uwiteka bugutwikiye amen twese hamwe basigaye akijitwe oya mu bisanzwe urumva ukuntu yinjiye nawe wavyumvise quand même ifaleke nanje ninjira nkamwikiriza doucement ano kama vyumvise ni rumambo jini dinye derise ni bigi dufisa atumiye babiri badasanzwe ni Sandy Duimaze na mugenzi we kundi Rwanda aje kutubwira byinshi bitandukanye dura kuri Sandy abona yuko jisha kumenya byinshi mpera kwanza kuza mu gihugu cy'u Burundi uva iyo usanzwe wibe usanzwe uba hehe haje Jemba Canada ni usanzwe uba igisagara mu gisagara ca Montreal Montreal ho bavuga igifa Quebec ni muri Montreal ngo Montreal naje kare niko navuga Montreal mugaca ngo yangu bandika Montreal mugaba bavuga Montreal akabe hariya ni gutega mara ashana size gakomeye cyane ahubwo nayo nibaza ngo nzohava nsubira inyuma kahe kanigumira no gushikaho gahera mu kwa gatatu mu kwa kane abagatangaye guhera kandi abantu bava muri Canada muri bino bihe kenshi ngo babahunze kajya kabeho benshi abashahunze igyambe hanyene ngo usanga oya reka baravoyaza benshi muri ver bakakwepa ni nko mujama wa ntuze wa BMW no MW nawe nyine waza mu kwicenda asa mu gatanu uya marigihe kinini ati baje waje gari wewe jewe naje haheze nashitse ngaha zari tari mugana ciye handi muri Kenya nahamaze iminsi 2 waciye muri Kenya wewe ngaha ndahamaze nk'iyingi imwe indwe ni ntowe niyo mpamvu utarirabura cyane raba hari aba happy live ngene bameze ubwira aba n'ikibazo kidasanzwe anyway ikintu muje kutubwira by the way tuzakuza no kuza bwiwawe ariko je ngameye kukino kino kwanza mbona habanditse ngo Revelation Worship Team ibintu duteguriye baba by the way ni had talent production present Revelation Worship Team ibi bisigura iki ku bantu tutazi vya worship ni kuvuga iyo ni kohare cyangwa no vuga groupe yishize hamwe kugira ngo ikore igikorwa cy'Imana ikaba yitwa Revelation Worship Team iyo ni team isanzwe iririmba donc ni gitangura igombilance album yabo ya mbere iyo album bakaba bayise Calvary ikazolanswa itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri azwa ari dimanche 4 z'ukwezi kwa kabiri dimanche inondwi nyene nico cyane hanini naje cyatumye kikora kirakomeye kwa rero kirakomeye cyane usanzwe uri muri iyo team nawe oya sindi muri iyo ni umutumire ahubwo byinshi biza kuvuga ko nanje ndi umutumire ahubwo uri umutumire uwo mutumire wacu nagira katubwira ivya album ukuntu biteguye abazoyiserukamwo nyina dukwakwaniza duha makuru akwiye kuri album ubona kariwe nawe vyega nko bivuze murakoze cyane ku mazina ni Laura Kati
nawe usanzwe uba ngaha cyangwa uba hariya ndi mu Burundi okay. nta mu Burundi yego iyo lancement ya album ikazoba le 4 iyi ndwi nyene ce dimanche Okay. le 4 février ukwezi kwa kabiri niko navuga abatumigwa bacu harimo Sandi Nduwimana harimo Dudu Sosten hakaba harimo Jaja Janine harimo Maicheke harimo na Daniela yego abo nibo batumigwa bacu isaha yo gutangura akazoba ari 15h 15h. ya igihe cy'isaha icenda ego na mu Ngagara en face ya Libre Méthodiste ego Quindi C'est pas Libre Gabriel. Libre Saint Gabriel si Libre Méthodiste ni ku Saint Gabriel Ah, ni muri quartier quartier 7 ya ni muri mu Ngagara yi nta ni hafi na Jenzoda barusanze uja kwa Mungu Ishuri. Oya hariyo rero urusengero rw'ambavu yaho. hariho eglise impande yaho kubera ko mwahisemwo ko Sandy ava muri Canada akaza mu Burundi aje kubashigikira ya kwa turamukunda cyane oya ico nigifashe gusa sharege pa ico nigifashe ico turachanse kandi icyambere cyo nuko twashoboye kumupropoza arabitwemerera ego niyo mpamvu ngabe ico kintu uvuze umenga nigifashe ku buryo Sandy yaje akurira utemikirere agafata indege ego data wanje uyavuze yuko abashaka kuza kuruka kugira ngo ahunge imbeho ujya so afise ikibazo ahubwo ikibazo kiri kwa Sandy dukeneye kumenya ikintu camumutije catumye yumva ko ashobora gufata rutemikirere akitaba ubwo butumire Bon, urabona twese tumukiye mu mugwi umwe twese tuvuga ubutumwa twese tuvuga ubutumwa rero bamaze kubimbwira naravuze ati nabonye atampambamye nimwe atampamvu nimwe nabonye atampamvu nimwe yotuma ntaza gushigikira icyo gikorwa amatora byumvikana bigenze mu kumvikana hagiyemo ivyunguka cyangwa ntihagenze gute ivyo ntabwo no comment ibivugwa nta mugambi w'ivyunguka wagiyemo mushaka batubwire ko tuko turadandaza igikorwa c'Imana nkuko uko biri kose ndagusigura ikintu kimwe uko biri kose mushamwa amahera sivyo izi filme cyangwa zo ndiri mukora hajamwe uburyo ifoko bugaruka basidiri faso dino basi upfe buca mu yindi nzako bugaruke abantu ntibatahura kumwe ahubwo utabitaba rero ko kuntu rero gusa ahubwo nakwiye kwigishwa uko muri studio ugoza kwesha amahera video zo kwesha amahera zo kwesha amahera niyo mpamvu rero bo biriho mugabo nabyo mvuga nabsimvuga igisigira akwinjira ni kwagusa niko bona kwinjira zo bari ku buntu ariko rero hari turafise iyo album tuzoransa uzoyikenera afise flash izo ndirimbo hariho na filme basohoye iyo team izo ndirimbo niyo filme tuzozimushiriramo muri flash yo kuri 10,000 kuri 10,000 udafise flash naho ni 25,000 baguhane na flash byose n'indirimbo 25 kubera iyo strategy yo kudandaza izo ndirimbo biciye ku ma flash mu gihe tuzi ko ari ibintu ari system ya kera cyane gose ngayi wacu bon je nibaza ko twame turabivugana n'abakeneye amasede ko boyaronga none ni bundi buryo ahubwo ni mudufashe ubundi buryo atari CD na flash dushobora gukoresha uburyo John K yavuze adandazamwe ntabwo muri ame ama platform mu Burundi wacu mbona manga biragoye abantu ntibakoresha ama platform cyane kandi twabonye John K yerekana ati jewe ndingiza ama miliyoni n'amamiliyoni kuri platform bivana n'umuntu namba afise abafanze hanze y'ibihugu no muri Australia huri je na indirimbo zanje ndazishira kuri platform ariko rero shaka kuvugira abandi urumva ngaha mu Burundi nibyo biboroheye ubahe flash gusa kuri platform ntibazoja kubirabaye nane umva ko turamenyeza nabi bazova muri flash ryayo boje nibaze ico cyumviro nari nagitanze ko nubwo muzokora ama flash indirimbo ntimuze mureke kuzishira muri platform zireke zinziza zitinzira zireke zigumeyo ni vyiza no kuzibika why Calvary itwa Calvary gisigura iki naho twibukiraho Yesu wacu waducunguye aho yatereye bya byaha byacu nuko navuga niko hitwa Calvary bagakubise mu Congereza Calvary ifise indirimbo zingahe ni 10 indirimbo 10 zibona cyangwa zitabona zibona zose izo ndirimbo zakorewe muri High zakorewe he zakorewe muri Aiden Talent zose audio video
yari live recording mivyo live recording harimo imwe yasohotse urashobora kuyiraba kuri YouTube yitwa gute Yitwa Mutima. by Revelation Worship Team Mutima nziza cyane narabaye motive n'ingene baririmbye kirimo mu byatumye nza ugatireka dushigikire impano nshasha ziko ziraza Revelation Worship Team igizwe n'abantu bangana gute plus de 30 yeah irimwo abantu bangana plus de 30 yeah ko muri benshi cyangwa harimo abavuza mainstream ego harimwo n'abamuzician bose ego wow niyi wowe nyine watewe igiteramo kuko urumva ko Sandi wavuga ati jewe yagenda umutumigwa ariko tugagarukira nawe kuko uje tugukeneye tugavuga kwa mugenzi wacu ngana n'umwigeme ariko abandi batumiye ndiko ndabona ngaha anye ni kama ni Daniel Koze kandi Daniela na warimo muri timu canka wari kwiwe kuko asazwarimba ari ndimo nano mayemvite ego uyindi winyuma yitwa gute wundi ni ari imbere yiwe ahubwo Jaja nini Jaja nini uriya mwigeme umenga afise ikibazo mama umwe wa best artist of the year 2022 naganda mwitanye n'umwigeme ari hano okay ariko muganga mu gihugu cy'u Burundi yagarutse ino foto yako mwamugira ifoto kabisa muramurenganitse anyway abana bari imbere bano bagabo babiri umwe yitwa Dudu Sosten canke Dudizo undi nawe ni My Check Jaja Jaja My Check abose n'abatumiye bisanzwe bari muri team oya ntibari muri team ino team bisanzwe giye eglise yitwa gute eglise nye canke yindi canke n'abantu bagiye hamwe bagiye batandukanye tuva muri repentance église de la repentance et du repent en Jésus-Christ il a kwijabe kuri avenue de la mort okay imbere ya église Pentecôte indirimbo 10 album igizwe n'indirimbo 10 uko mubivuze ariko kandi gospel ni ikintu kigoye cyane gitwara uburyo bwinshi mutegekanya kubugarura gute muri plan zanyu mu gihe ubona yuko zose mwavuze ko zose ari live kandi kabinazimbye ego birazimbye kandi cyane uko twe novuga ati dutegekanyije kubigarura kenshi ntidukora ikintu kugira ko twiteze ko inyungu rwose kubera ko bashobora no kudu iki kintu kabisa just iki kintu bigi singishigikiye mbabarire gatoya kandi abantu bakora gospel jewe namambaza kino kibazo gospel mu kuyizamo waje uje gutanga ubutumwa gusa waje uje gutanga ubutumwa no kuyungukiramwo gusa canke waje uvuga ati genda yijemo nka business mwe mwayijemo nkandi twe twaje nko gukorera Imana nyene gutanga ubutumwa wazi ikintu kimwe nta guciye mu rubambo twese kubahaririza kubera ko objectif yabo nibo bayibona hama ikindi kintu naco tumanze twibukanye ko gospel sindirimbo zirico kimwe na sekira sinzi ko mu bitaho dinye ejo bundi twabonye bese na Dorcas twarabonye babazanye ngaha anye amamiliyoni batanye twarayumvise bon byo bari vyiza ariko sinibaza yuko niba bariko barareka kubivuga nimba hari hico bariko barahisha bo barafise igituma bariko baragihisha nimba badashaka kukivuga naho to utabizobakorako right so muri no mwanya nimba bakubwiye ati twebwe dufise umuhamagaro wo gutanga ubutumwa dushikiriza injiri nziza iyo niyo mission yabo gusa nk'imana yo jemba no natanga muri rusange ikintu cha gospel burya April 2015 impamvu yatumye isubima gatoye tutaragiyemwo ufata shamwa amahera menshi atagarutse azogega gucikirege sevye gutanga ubutumwa ariko utagira nka mara make yinjira azogega ibivamo ntabyo nivyo bintu wacu nacu ucika intege yego nivyo uracika intege ariko plus usenga burya amasengesho niyaza n'abantu asante sana cyari ico nyene uretse ikintu maze kuromarka Jema nzi kubona yuko abantu ba gospel kenshi bataba bariko barashaka amahera kuko ugiye no kuraba nta nayo baronka exactement ntayo baronka kuko uravye abantu ba gospel nibo abantu bashira amahera nibo abantu bashira amahera menshi mu muziki wabo kandi baba ari benshi sivyo ngo ugasanga naho woronka
izo deal zo kuvuga ngo bariko bararonka ama concern for real ntayo bagarura Asante bagarura sana. ariko rero je nasanze ahubwo bakeneye abantu plus que amahera reka twibandanirize Ariko uzoge- ntitwobirandirako Uzoge- ubwo James na Daniel baza mu Burundi twarabimenye Inoti baronse. Vestien na Docas baza mu Burundi twabonye ko vyagenze Israel mbonye nuko nyene hari muri Israel nyene woba wibuka nk'imyaka Israel mbonye yaririmbye mutamuzi mutanazi n'ingena yitwa none interview yavuze uko akorera Imana ari wowe gukorera Imana yarayikoreye Reka tubandane. bari korishugwa cya gihe yakorereye Imana ni ukuvuga ngo igituma nababwiye ko bakeneye abantu ni kubera ko ifo ko bamanza gukora first of all bagakora bagashikana ubwo butuma ijya mitima y'abantu basanasanye ijya mitima y'abantu bagaru niyo igaruka kandi nabikababera inyishu y'ibibazo bogira mu nyuma Merci beaucoup anyway. Tuza kwa Sandy. Sandy, ni na hafi yaho mujema muri disi bahite uba ko ari hafi. ni hafi karibu cyane Nzoge nanje gushika muri mwemu. Sandy duhimana. Tuze nakuri wewe bwiwawe. Reko ndavuze ati nakurosa ndagushaka. Ndagomba hafu tubana muto gusa. reka turagerageza dukoresha iminota mike dusigaranye ego duhere ku vy'amafilme d'abord. Bagenzi bacu ako tubwira ko biziza amadolari amamiliyoni nawe wakwadugwa bimeze gute? Bon, muri filme muri filme sinobesha kwere akanoti karinjiye twarabonye John K yatwereka ukuntu ayinjiza hama we nawe uyinjiza gute dusangiza abandi tumaze bisi twakira abantu benshi ngabo bakina filme mugo batubwira ati twe nukuri twebwe tuko turakorera Imana dushaka kubona abana b'igihugu dushaka kubona imitima y'igihugu irokotse kubera impanuro dutanga biciye muri filme ati mugo by'amafaranga ntavyo tuzi ati mukazosa kutwakirira abantu bazi iyo biva niyo bijanye n'ivy'amasinema nuko amafaranga yinjira nukuri muraza muratubariza ivyo bibazo kuko kwa John K twabonye postinga gusa yerekana amamiliyoni ntiyatubwiye ukuntu yayinjije we nawe ntiwapostinze mugabo uvuze ati Jevre mamahera ariyo hama we nawe ariyo gute bo jewe sinovuga ngo ndafise platform nshirako ibintu byanje ni YouTube gusa jewe hariho difference hagati y'indirimbo zanje kingene mbona zinziza na filme jewe nasanze filme ariyo bankurikirana cyane gusubya indirimbo kandi koko filme ndayinziza sinobishobora je nshirako nka filme imwe ku mwaka kubera nyene babona nzagaruka ndose niyo filme imwe shirako abantu bakaraba mba ntomboye kubera umwanya n'urambanya muto ari sinkora ibintu by'amafilme n'indirimbo so iyo shize ko filme yanje namba uko baba nkumbuye vraiment barayiraba cyane sico kimwe na hajya urabona benshi bakina amaseri mugaje ndashika kuri full yose amasaha canke isaha yego filme zanje ziri mu 300 200 na kandi by'amaviews kandi iyo ndavye ndabona ko u Rwanda n'u Burundi baravye cyane none mu 300 by'amaviews kuri YouTube kweri filme ari ndende rega si indirimbo y'imoti 3 ndende konto barayikonto iyo mbije navyene gusa abafise menshi cyane kandi twabakinje so novuga ko muri filme si mu ndirimbo ya sinovuga ko ndonka birenze mugabo muri filme ndashaka kuvuga ko ndayagarura basi yayo mba nakoresheje cyane gose urumva ko bagenzi bacu batarira busema ba John K kundi bavuga ati twebwe akanoti karinjira umva ni sawa anyway hari igikogeze kuduhamagara mu buherutse hariya muri Hidden Talent Company itarimuka cyangwa gacu gufasha abagore batishoboye bamwe barabasanda donaza ibintu ajya muri ville urakora afise ibibazo bigiye bitandukanye ico koko cararangiye tutamiyo cahere byagenze gute bo kijya gikorwa ego nari nagitanguje mugabo cambona umenga jewe presence yanje idahari biragoye rero kubera nari navuze ati abantu tubaha umutahe bivanye umwe umutaha afise naregeranije abamama bashika sinzi kuri barashika 200 30 bari 30 n'abandi bashaka kuza mu tumvise bari mu nzira nabonye turavuga ati ufise umutahe wa 50000 tumongereza izindi 50000 ufise umutahe wa 20 tumuha izindi 20 kunyene ariko rero ku kwezi
hundwi muzana igihumbi ico gihumbi kizoja ahantu sayo tuzoja kizoja ahantu gifasha abandi urabona tutangwe turi 30 nkujya tubonye uwundi muntu afise nk'umutahe wa 200 ibihumbi 200 byarakwiye tuzoca tuha uwundi kugira ngo tugwire dushike n'amajana nivyo na propose ariko nyene wona nabisigiye ambwira ngo rimwe baraza ubundi ntibaza nico gihumbi ndavuga reka basi tubahebere uko nyene bipambanire ndabivamo mugabo ndafise lebo yo gushigikira abaririmbyi yitwa Let the Star Shine yo yirabandanya uretse ko ngumando nka demande menshi kubera sinsinyisha jewe urafasha bisanzwe ndagukorera video naho byo bikunze indirimbo 3 canke 4 mugabo ko nguma ndonka yandi majwi nanje shaka ufashe mukanda gwa abantu ufasha abana baze jo ndagufitiye nivyo nagenda mubwire hariho abana ejo twaye kumenga muri studio abana bakibato cane gose iyo ni bari bangaba mu gisagara ca Bujumbura baba mu mirango jewe ndaza kubaguha ibisigaye turaza kubimenya ariko kandi je nashaka kumenya kugira ngo umuntu bikunde ko yafronta canke yinjira muri Let the Star Shine bisabiki mboni nkuko nabivuze ntaco bisaba kubera sinsinyisha nta nyungu ndabishakamo oya nujya mutima nyene ugufasha rero sinsinyisha ndagukorera izo zibiri canke zitatu ndagusohora muga nta numwe ndasohora muga narabivuze kuri Daniel kozimeze gute uko womengo n'amasezerano ashaka kuba harimba nihenze kuvyo numvise umwana mu rugo ntayo kubera sinigeze ndamusinyisha nawe nyene urabona nkuko mumpaye abandi muvuze abandi ndabashire nanje sifise support sifise sponsor ndabyifasha jenyene rero kuguma nakira abandi nanje no hava sanga sezeranye ibyo nashitse rero shaka sohora abambere nari nateguye ko nzoza mu Burundi ndabase nkore fete sohora abambere hamanze nakira abandi mu bisanzwe nivyo nari kuza kugira mugabo haca hinjiramwe ibi bica bisaba konza nyaruka narategura bijya byo gusohora abandi mugabo nsubiye inyuma nzoca ntegura kugaruka muri uyu mwaka nyene kugira nsohore rero bajya nakira abandi bashaka ubu tuvugana ufise abashika bangahe Monda amaze gukorera witwa Buntu Chanceline hama Daniela Koze hama Sandra Kanyange hama Dani na Izayi ndibaza ni batanu ugerageje kureba uburyo washize muri abo batanu bose icari iyo ubushiramwo muri umwe ukanayigira na lebo naho ubona vyakukugeza bo urumva kubisanzaza kandi atanamasezerano bifise urumva je rero fise wa mutima ko umuntu asabye ikintu cawemera canemera rero ufashije umwe ndonka ya majwi yo nanje urazonkorera indirimbo basi nimwe nanje urumva byongora kweri nukuri byongora kuvuga ngo ndashire ku muntu mu byari byiza kugira ujya muntu agera hageze ko narumvise n'imyidogo muri abo nyene fasha ngo ntihari bwagere sohora ngo ntihari bwagere ariko none ngirere abandi ndabareke mbandanye nabo sinzi bavuga ati wanze ugumane nabo imbe kubasohora anyway ako ikwachiza bayenda gushimire mu gace mbona je nko bamba bivuze ni cyimvuye ciwanje fata umwe canke babiri vuga ati je ndabafashije mu buryo hama baduhuge you never know ejo canke yejo azogira ku rundi rugero bavuga ati bafashe ko indirimbo imwe ntaci bafasha ntibashikana kure cyane mugazi bisatu bamaze guhitinga avuga ko hasandi abantu bamusupport ya kundi ruhande Daniel afise namukoreye indirimbo 3 canke 4 Daniel afise wenyene ugera utagusigurire sinzi wangi nameze araze ku igazi yose Daniel asanzwe ari na sharp usanga wowe yakora zimwe mu ndirimbo ziwe n'indirimbo wanashaka nawe nyene yagerageje gupromotinga cyane je ndakunda kumukurikirana ugiye kuraba ku mbuga ziwe cyangwa ukaraba arafise na groupe WhatsApp Daniela akoresha inama buri joro muraba telefone direct nta birefu udashaka kugumamwo vamwo ushaka kuguma naho muri kumwe setu uravyumva yamwe narazi ku brandinga ibintu kandi vyiza cyane asante sana anuko je akandi kabazo mfise kugaca tugura mu telefone kuri sandi amasha mu bintu byo mu Burundi haba mu muziki haba muri filme haba supportinga amani meshi cyane ni gufasha gusa ku mutima cyavuga uti nani ndafise target runaka kuri kurakorerako
ntayo ni bya bindi nyene twaho turavuga ati je mvuga nshaka nkorera imana nta bindi zohembwa mu ijuru ntayo vraiment kandi nta na sponsor nta n'umuntu ufisa bifashamo oya uretse indirimbo canke filme tuja hamwe n'uwo dusanzwe dukorana benshi baramuzi tukaja hamwe tugacurika imitwe hamwe tukavuga dukora uku muvuge tumwumve happy river happy river uretse turashira hamwe tukavuga ati indirimbo tuzikora uku canke filme tuzikora uku ibindi byose ni jewe ndabikora mbega happy river nende kuri wewe mbono vuga ko turikiye muri management imwe niwafasha byinshi n'umuhanuzi n'umuhanuzi cyebe meze kivuga neza kuko cyebe bakivuga neza kubera yuko hera gusigurira ibisanzwe twese turakutse ariko twarigeze kubona ntunaje kure twageze no kubona poste za Happy River turabona na poste zawe wihaniza uvuga ati Happy River umuntu yamubwiye ashira madrede ku mutwe abo bantu babiri duhuye na Happy River nzoniga duhuye n'uwamushize ko nzoniga kiriya kintu kwe kitavuze dinye kwe kitavuze uwo muri kure barakorana na River management harimwo nutekure nandi bakagukorana gute nuba ari kumwe ngaho ngomba nsaba ikintu ngira nsaba kintu kandi ndagisavye Sandi na Happy River mugerageze uwo mwaka ntuhere umwe wese aterekanye umuntu wiwe Fanira Vine yarikoze jewe nsavye Happy River na Sandi kimwe batwereke ivyabo cyangwa umwe wese atwereke uwo afite kubera ko ashakwa Happy River numva Sandi numvise na Sandi numva rero ni mukura amatati mu bantu ibya surprise umuntu wese ibyo by'ama surprise twarabimenye n'abandi batangiye batubwira ngo mugenzi ngo mwebwe nimugende mwiyorganize mu byumvikane ke turero tugiye kubivuga uko cyane tugiye kubishikana murakoze dinye duherukana gukorana ikiganiro menka haje 2 ans n'ambatari turuwaza ibyo ni byari vraiment nende nico gituma mvuze ati aho bigeze vraiment ndarushe urumva nk'iyi ntwengo bose bagize genre kubera ko gumvise gusa Happy River na Sandi Bigi Happy River nazinga Happy River uyu ngaha nazinga ya nazinga nazinga imbere ki même question jahajya même question same question Wega basa kwishura uko nyene bose rega ntaco umunsi umwe tuzamara tubabwira ati mwarabesha abantu mugire gute mwasemba bati Sandi arimba gospel Happy River arimba gospel bose akina amafilme kandi barahanura kandi birababaje kubesha kandi turi kwisamirira same question River na Sandi bapfaniki egira microphone bitubwire neza wewe ni wewe Sandi yahejeje icyo dupfana ubwa mbere Sandi twahuye duhujwe n'akazi ibikorwa fata mikro neza aya majwi tuzoyagarukana murakoze ego nako ndavuga ni Sandi icyo dupfana nibaza ko twahuye duhujwe n'ibikorwa nico cambere ama turakora ibikorwa biraboneka amafilme indirimbo ego dupfana ko twahuje mu bikorwa ni benshi twashoboye gukora